mu Burundi mu myidogo ihari 80% n'ubutungane. Nibaza ko ntabeshe. Ega ndaba ibirego bampa usanga bihagaze ku karenganyo. Gushika umenga jewe nogenda ntimurabibona umushinga amateka yishije manda ntibamwongere. Muze murabe ashitse imbere y'abene gihugu ngo nitwa honorable naka. Wewe twaragutumye. Wewe warahejeje manda ntitwagutoye kubera ko umutubwira ngo wewe twaragutoye. Mu Kirundi ho bacavuga ngo nyakubaho umushinga amateka naka. Ucubaza yatowe mu ntari yiye ngo yari umushinga amateka kera. None ntumve ko ashaka kugumaho nyanga abantu. Yahejeje manda. Waragarutse kwisi ashikaho nyanga abantu. Kubera ko umuvuga ngo nitwa honorable. Hariho abantu bafise ipete gitwa deje. Bo warabaye deje kwa uzoca hose witwa ngo deje. Madamu ro ministre. Kandi waravuye mu ministre. Bijya byose vyerekana kudashaka. Niho twabonye ubutungane bidogera cyane aho buvuye. Nta ubibazwa numwe. Turiyumvira none ko abacamanza biyita basinda bibazwa ngo je ngo ndigenga nta wumbaza. Murazokumviriza bazi ngo independence de la magistrature nuko ufata ingingo ushaka atanumwe ashobora gukobeshuza. Ngunguruza ni washaka. Ngunguruza ni washaka je nta umbeshuza. Umva ni basinda bibazwa. None hari igihe numviriza inyigisho nkavuga nti mbe none komenga tuzisiga hanyene ntiduhinduka ni kubera iki zirigishwa. Mugabo uno munsi turabona yuko buke abantu bagenda barakira. Hariho igihe kimwe nigeze kwicuza. Muribuka turi Ngozi aho twavuze tutumwe wese yisuzume yihane hanyuma ejo umwe wese aze yandike ingeso ziwe abona hanyuma tuziturire. Burya je nari nzi yuko bifise ingaruka yuko umuntu yumvise ko yataye mu muriro bimwe wenyene yinegura. Mugabo guhinduka biragora. Hari igihe mpora niyumvira iki gihugu nkavuga ndavye ingene kimeze uno munsi nkaraba ivyo twaciyemwo. Hari igihe nanje mvuga nti uyu munsi ya myaka 70 umuhanuzi Yeremiya yavuga yaheze turinjiye. Ndabivuga kuko sinovuga ngo nabikuye hehe. Muribuka mvuze nti umwaka wa 2025 niwo mwaka tugize uwa mbere mu rugendo rurora ku gihugu c'amata n'ubuki. Ivyaciye biboneka muri uwo mwaka ni ibintu bikomeye cyane. Ibintu bikomeye cyane ku buryo bica biboneka ko urugendo rwatanguye. Ariko kugira urugendo utegereza kubanza kwikura ko umuzigo wakuremereye muri kahise. Ukavuga uti mugende mujanye ntaho uja uraremerewe. Ubanza gukura zijya ngeso. Nico yituma inyigisho nkizi ari nziza cyane. Je nariyumviriye igituma usanga guhinduka bigoye cyane ku ndongozi. Hari akantu kanshitse kajya ariko aja ku musozo ariko avuga ati umukoroni. Igituma tudahinduka hariho ingorane dufise mu muzirikanyi wacu kandi zifise amamo. Yatanguye avuga ati twikukiye idolari rivunjwa ibihumbi 50. Kubera iki idolari ryavunjwa 50? Kubera iki? Ico nuko ciga neza.
ni igiki twashora hanze twaba twarazanye amadolari aza kugira agaciro. Hera amahera yose dusavye amadolari kijya gihe yose 100% yava nibo bayaduha. Mugabo nasanze ubutare bwacu nabwo bari babumaze, no kuvuga baduha mu vyacu akamanyu ku vyacu. Kuko muravye nko mu Kirundo hamwe Murehe, imetero zirenga 300 za tunere umugabo acamwe ahagaze, ukaraba ingene ireha, ukaraba ubutare bakuyeyo, uteye ubwoba. Haruguru honye na hamwisare, uravye winjiye ushitse ku metero zishika 30, haramayira ibindi binogo, ayandi mabarabara, iribandanyuku, irigenduku, nirimanuka mu kuzimu. Uravye neza bakurikira ubutare bungana nk'ijana kwijana, ukaraba iyo cuivre na cobalt yavuye hajya honye. Gaca ndaba imakebuko nyene twasanze naho nyene tunere irenze metero 150. Saho gusa hose na tererare hajya imayuyu twasanze abazungu barayimba. Muze murabe. Icagiye rero kunyereka neza ingorane nuko bari babizi ko dutunze, mugabo tukaja kubasega bakavuga bati muzobeshwaho n'imfashanyo tubahaye, ntibaturya karati naho musega mwebwe burya mwicaye kugahiye raba hajya. Muga mwishuri ruca twiga ngo le sous-sol burundais est extrêmement pauvre. Sivyo twize. Jene ko ndabiraba rero ndabona ko hariho umutego, agatego naho twavuga ngo twikukiye kagumye gateze. Hariho iyo ndiko ndiga imvo n'imvano, kuko ndaraba inyifato y'abantu bamwe bamwe. Umwe wese ari gihe ncanda mukurikira muri kahise kiwe, ingene yakuze, ingene ameze. Hariho umuntu yigeze kwerekana muri ubu buhinga ngurukana bumenyi mu marezo sosio, yerekana imbwa yashize ko inkoni yayiboheyeko, amanika inyama imbere yayo gutya. Imbwa iriruka igiye kurondera iyo nyama gusa kandi itari buyishikire. Candaba umuntu atagira umutima, umuntu afise umutima muke, umwina, umunoho, ntashobora kugira umutima wo kurondera. Aguma yiruka araba ivyo acarya ubwo nyene. Ndabiravye ndabona neza ko umukoroni yamanitse iyo nyama ngaha, twese duca tugenda tukuba tuyiraba gusa, ntitwigera turaba hasi ngo tugire ico twokora. Tuguma tubona ya nyama imanitse gusa. Kubera iki? None ko ivyo bisanga mubize kubera iki? Biri mubize kurusha batize. Tuza turi suzuma twebwe nyene turaba. Nukuvuga twe twakumye turaba ni nk'inyama rero umukoroni yasize amanitse, twebwe twese tuja kubera umunoho munini tuja kuyirondera, duca tuyigwanirako, turanka kuja kugwanira kwitunga giwacu dufise ngaha. None kubera iki uno munsi ariho haje uwo mutima wo kubona ko dushobora gutunga? Umutahe niko kitubonye ubu. Kubera iki ubu ariho tumenye ko isi dufise ishobora kudutunga? Uri kuraduga haruguru mu mugamba, harangyohera kuduga ubu. Hari n'igihe ncayo kugira gusa nirabire, nta kintu gishajije nko kubona imirima ku misozi. Kare ryari ishinge tutarya gushikaho ndibuka komine Mukike ya kera bariko baravuga ngo tworima ngo inka zacu zoca zibura aho zirisha, nkarondera vitamini iri mwishinge ishobora kugaburira inka nkayibura. Izo nka wasaga afise 20 zikamwa mu gatama litiro 5 ashobora gukama.
ishinge ryari rifise vitamine iyihe gushikaho nabajije nimumbwire ishinge ico rimaze kugira ngo twumve ko twese tworiziganya. Mugagenda uraba uno munsi usanga hari ibiraya, usanga hari ibigori, usanga hari ingano, usanga hari ubwishaza, bijya ntibibereye ganuze n'amashurwe. Kubera iki tubibonye ubu tutabibonye kiya gihe? Ni iki ahejeje kwigisha? Ese nico gituma je nafashe irya ngingo yuko tuza turandika inyigisho zibereye mu bikorane. Ndizeye yuko ubu ivyigishijwe umwaka, ivyigishijwe mu kwa gatandatu nibi vyigishijwe ubu, igitabo kizoca gisohoka. Tuze turasoma mu mwaka muti umwaka uyu havuzwe berega ubu n'ubuhanuzi. Je numvirije umukozi w'Imana ivyavuze n'ubuhanuzi bukomeye cyane. Yeremiya arababwira ati ntimuzokwama muri ayo magume, ntimuzoyamamwo, mugabo banza muwunywe, muga imyaka 70 iheze muzokira. Umuhanuzi Daniyeli ariko arasenga yaruhishijwe n'ubwo buhungiro, niwe yatevye Imana burya arakwibira akabanga. Iti burya rero aribuka yuko yasubiye mu vyanditswe ati bari barabivuze imyaka 70 iheze ko rizoca tukira. Aca asenga avuga ati Mana rero hageze, ya myaka 70 yageze, none ubu rero dukure muri bwa buja. None ubwo ntimwosanga tweho aya magume twagiyemwo sitwe twayikwegeye, twananiwe niki kugira ngo tubone natwe twoshobora kubona tuti ya myaka Imana yari yaduhanye yaraheze. Kuko jewe ico kintu ngoma ndakivuga, ntibishoboka ko twari kuja mu magume nkajya atagihano turimo abavukanye. Jewe nuno munsi ndemeza ko abarundi ari ubwoko bumwe. Ufise ingene azobisigurira arazoza yicare asigurira ingene mu Burundi hari ubwoko bubiri caye butatu. Mugaje vyaranani uvuze ngo habaye amacakubiri arashobora kuzana mu bavukana. Niho rero jewe ijambo ry'Imana rica rinyura cyane, kuko sanga ivyabashikiye vyadushikiye natwe iryo jambo ry'Imana riraturabijana kwijana. Muramuvyumva avuga nti ingene mbona abarundi nyifata yabo ahubwo barusha kwiyorobeka abayahudi bo kuri Yesu. Abo kuri Yesu bari boroshe gutwara ndabarafite. Ngaha aragutwengera akaguhezagira ureganye gwico kivagundu. Ahubwo nanone biriko biragabanuka. Yesu aragenda akigisha, hakaba haja abafarizayo kumviriza gusa. Twamufatira hehe? Bakitwa ko bari mu bumviriza, baje kumwumviriza, muga bataje kumwumviriza, baje kumviriza akajambo bamufatira ko gusa. Bagaca bataha bagaca bagira iyindi nama, bati mwumvise yavuze iki zamurandika. No ngaha mu Burundi hariho incabwenge zitonda zije kumviriza gusa aho bafatira umuntu. Andabeshe iyo babaje kumviriza babahinduka. Iyo baba aha twese turi ngaha twaje kumviriza turaduhinduka. Mugabo none niko kirudahinduka, turi babafarizayo. None mwumva ijambo ry'Imana ritari turabatweho riba rituraba. Ariko je ndavuga nti twebwe twarikwegeye amahano. Hariho akantu mugasomye kandi ncabwenge twaca rutekereza tugiye turasoma. Soma igihe Imana yahezagira Nowa, yaravuze neza yuko amaraso y'umuntu izoyishuza, amaraso izoyishuza kuko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Iyo wishe umuntu bawisha Imana, kwari muri wewe. Abantu birabagora kumva yuko umuntu
ari mw'Imana. Muga jewe biranyorohera kumva. Namba muzi yuko muzoramukanya mu ntoki n'Imana gutya, urarindira uzobura. Je maze kubona ingene Imana yaremye umuntu ijya processes, ngo irabanza irabumba, ihingura umuntu, byanditse ngo ihingura umuntu muri Bibiliya ya Katolika, ngo ihingura umuntu mu gataka, ngo hanyuma imuhuhiramwo impemu z'ubuzima, acaba umuntu muzima. Impemu zavuye he? Ku Mana. None si uyu muntu w'ubwenge? Si uyu muntu adapfa? Ico ntitugitegera neza. None mbwira ingene uburongozi bw'igihugu bwotegura kwica gusesa amaraso, Imana ikagoma yinumiye. Uca wiyumvira uti none vyavuye he gushikaho indongozi zitegura kusesa amaraso? Yavuze ko yabajije umuntu, nanje mperuka nta mezi menshi arahera, igihe amatora yaraheze, nagiye hariya Imwaro, hama banyereka umutama yagendanye na gwa gasore w'umuporona, aca ntera inkuru ati je burya hageze bijya vy'abamitingi, ati nari mfise ihema, ati ndabura bamfasha kuryubaka, ati nza mbona imbonera kure zije kufasha kuryubaka, ati hanyuma abasore definitely nabo bafise mitingi, ati naje ca ndabatiza rya hema. Mutamagena na gwa gasore ariko aranezerwa ninge nabona ibintu uno munsi vyahindutse. Hama nca ndamubaza none ga Mutama, hari habuze iki kugira Uburundi bumere nk'uko buri uno munsi? Ni naho benshi babugaya aho bugeze uno munsi. Hari habuze iki basi n'imiburiburi bumere nk'uko bumeze uno munsi? Atiri wariyumvira nta rezonema yaca avuga ngo hari habuze ababikora. Urumva hari habuze ababikora. None nk'ubu uzobaza mu myaka 10 iti kubera iki Uburundi atari igihugu giteye imbere? Yarabonye mu masanamu aba bakenyezi n'aba bagabo bari ngaha bangana uko, ntidushika na 10, ntidushika n'igice kimwe kwijana mu ncabwenge ziri muri Burundi. Niyatubaza ati kubera iki Burundi budateye imbere mu myaka 10 tuzomwishura iki? Yabonye amasanamu tuzomwishura iki? Nimwe murakiyumvira, umwe wese ntabuzi igisata arongoye. N'urongoye ishengero azobaza ati kubera iki muri iri shengero ryacu dukenye, tuzokwishura iki? Aha rero nico cigwa, kuko imisi yose byose bihera ku mutima w'indongozi. Naho twogira gute abarundi nibashaki baba bakozi 100%, atandongozi zihari ni debandade. Ni debandade kubera iki? Ejo mwaravyumvise abakozi. Dufise abarimyi, aborozi, abubatsi, ababaji, ababumvyi, abajisha, ni benshi. Mugabo bose nta numwe impano yiwanje ndayifise urayikeneye, muga nawe ndakeneye ivy'iwawe. None ni ndazotwungira ubumwe ko umuntu akura yikunda. Kugira ngo vyose bikunde ni ndongozi. Kandi ntimuze murondere ngo burongozi mwumvise ivyo yigishije vyose vyafatiye ku ijambo ry'Imana. Uburongozi bukomeye buva ku ijambo ry'Imana. Uravye nari akantu ako namamfatira ko ubwa mbere ngitangura amabanga y'umukuru w'igihugu, nagiye kwiga nti none umukuru w'igihe nk'umukuru w'igihugu nzokora iki? Ntatse kumera nka Rehoboame umuhungu wa Salomo yagiye kubaza abene gihugu ati no bakorera iki kugira ngo muramigwe tubane neza? Bati dukure ko umutwaro so wawe yadushizeko. Aranka kuvyemera, abaja kubaza bakurambere baramubwira bati nivyo bakure ko uwo mutwaro niho uzobatwara bagatwarika bikagenda neza.
acaragaye abakurambere acagenda mu runganwe rwiwe. Bimwe yavuga rero ya misore, acagenda mu runganwe ati bambwiye ngo ndabakore kumutwara. Ate abo genda ubabwire neza ubishure uti data yari yabashize ku mutwaro, je nzogwiza inshuro 5. Uti yabakubita ikimoko, je nzobakubita ikimoko kiriko amagera. Acaragenda bishura uko. Uri ndongozi cyambere banza kuvuga uti none jewe nzobigenza gute? Hanyuma urahanuza nkuko yabivuze. Je ikintu cyambere naciye mwibwirizwa shingiro biraboneka ngo umukuru w'igihugu akora ibi. Burya mwibaza ko ari bijya. Hariho ivyo umukuru w'igihugu ajejwe atari bijya vyanditse mwibwirizwa shingiro, ahubwo handitseyo bikeye. Iyo umukuru w'igihugu abakurikiza ivyo mwibwirizwa shingiro yo kwama yiryamiye kabisa. Ariko naciye ngenda mu ijambo ry'Imana nza gusoma hamwe sebukwe wa Musa Yetiro yamubwira, we ntushobora gutwara igihugu rumwe, ntibikunda. Wewe ujejwe kumenyesha ivy'Imana ivuga ku ihanga ryayo. Ubwa kabiri kwerekana inzira bafata. Ubwa gatatu kwerekana ingingo bategerezwa gukurikira. Wewe ni uguma werekana. Cyambona yuko nta wigira ku mukuru w'igihugu kabisa. Niho nakuye icimviro cyo vuga none nk'ubu uwombaza ngo abarundi uri kubajana hehe no mwishuriki. Nari kumwishuriki. Aho naciye nja gusenga. Abo twakoranye ijya vision baravyibuka, nabanje kubatuma nti genda muzunguruke mu bihugu byose byateye imbere mu ndabire kugira igihugu kivuye ko giteye imbere kiba kimeze gute, umwene gihugu wahaba ameze gute. Baragenda bariga. None twebwe Burundi ntibushaka gutera imbere kuko nta kintu naguma niga. None wombaza ngo Burundi uri kubucana amajahe, takwereka inzira kuko umuntu ntazokwama imyaka yose. Muka ni vyiza yuko abantu bagira ibarabara bariko barajamwo, niyo bariko baraja bakahabona bacerewe bakabimenya ko bacerewe, bariko baranyaruka bikagenda neza. Hari igihugu namafatira kwa karorero cy'Ubushinwa cyari gikenye, cyari munsi y'u Burundi mu 1947. Hanyuma barigira inama batangura gukora. Niho naboneye rero indongozi ico zimaze, ubumwe bw'abantu. Ntidushobora kuzotera imbere hari bariko barakwega abandi nabo bariko barasunika. Ntibikunda. Muguzura muri ibihugu vyacu ngo je ndi mugambwe ngo utavuga rumwe na leta. Iyo leta urayizi carico. Gusa kugira wonone ntawe muzonjana. None agira ngo leta twese tuba turi kumwe, turiko turaba inzira tukagenda. Uriko unyonga iyo modoka nabi bakakubwira bati uriko unyonga nabi. Twebwe rero diko ndaraba uburongozi uko babwigishije nuko twese twokwishimikiza ijambo ry'Imana. Nguzutore urumva yabahejeje kumubwira wewe ivyo ajejwe. Ati rero ucutora muri bajya bakurambere utoremwo abemera Imana bakunda Imana, utoremwo abantu bimvuga kuri, abantu batagira igiturire. Murumva aho hose bakunda Imana, bakunda ukuri, batarya igiturire. Hanyuma bagene batore batware, abatwara 1,000, abatwara 100, abatwara nice twana mvuga nyumba 10 mu Burundi twakizanye gute. Hari ivyo dupfana na bene Israel nyumba 10 ngo n'abatwara 10. Ngo abo rero nibo bazokora ivyo byoroshe, wowe wawe bazohazana ibigumye. Niho natanguye kwiyumvira mu Burundi mu myidogo ihari
80% ni ubutungane. Nibaza ko ntabeshe. Ega ndaba ibirego bampa usanga bihagaze ku karenganyo. Gushika umenga jewe nogenda gutora umuti wo ku mutumba munaka. Kandi hari indongozi. Ngira ngo abajeje intwaro barabizi. Babura amatari. Bamuzitantere bacari bashasha ndacabaraba neza sindatangura kubandikira ama message. Mugabo nko kubona umwene gihugu ku mutumba munaka ariko arantabaza. Cinja mbwira bura amatari. Mpinyishu basi ndayihera uwo mwene gihugu. Niko je avuga. Akira message ampaye. Mpinyishu ko wase kumwishura jewe ndamwishurire. Twotera imbere gute tumeze uko? Umukuru w'igihugu ari wazoja gutora umuti ku mutumba. Twotera imbere gute? Tutagira indongozi. Zibibazwa. Yabivuze neza. Burya igihugu gitwagwa mu mice kujya bivuze hari abajejwe intwaro. Abajejwe intwaro ni bajejwe ubuzima, gukurikirana ubuzima bw'abene gihugu. Umwene gihugu yarenganijwe ni wajejwe kumuvugira. Bamwe mwifumbire umuvugira ubwa mbere n'umukuru w'umutumba. Ntavugi umuvugira ubwa mbere si agronome moniteur agricole wo ku mutumba. N'umukuru w'umutumba ategeza kumenya ko naka yabuze ifumbire. Chef de zone ategeza kumenya ubuzima bwa mu zone iyo. Niho nabiravye neza. Twese inzego z'u Burundi umwaka Imana yadukoreye bitangaza cyane. Kuko nibwo bwa mbere bibaye aho urwego shingwa bikorwa rwa leta, urwego rw'ubutungane n'urwego n'inshinga amateka n'inkenguza amateka bicara hamwe batugira twigira ibibazo by'abene gihugu tubironderera inyishu. Twese twarahuye. Niho twabonye ubutungane bidogera cyane aho buvuye nta ubibazwa n'umwe. Turiyumvira none ko abacamanza biyita basi ndabibazwa ngo je ngo ndigenga nta wumbaza. Murazokumviriza bazi ngo independence de la magistrature nuko ufata ingingo ushaka atanumwe ashobora gukobeshuza. Ngunguruza ni washaka. Ngunguruza ni washaka je nta umbeshuza. Umva ni basi ndabibazwa. None mu gihe umwene gihugu arenganywa nkaba ntafise uburenganzira bwo kubaza umucamanza uyu muntu wamurenganije gute? Ico gihugu cotera imbere gute? Jewe maze kuvuga nti ni jewe mucamanza kizigenza umunsi nagirisha inama abacamanza ubwa mbere bavuze ko ndabinjiriye. Iyumvira umucamanza atazi gusoma n'amategeko abona ico umukuru w'igihugu ajejwe. Aho yaravyize. Nta mucamanza atize histoire des institutions et des faits sociaux. Nta numwe. None ivyo biyoberwa gute ingene inzego zikora wariza amategeko? Muka kubera mvuga yuko ni wa munoho wo kuguma ubona hariya hejuru ntiwigera ubona kwisi uriko. Uwamanitse aramanitse hariya. Uwo munoho uwo mutima muke tutawutaye mu ndongozi abize cyane cyane ntibikunda ntituzoshobora kugenda dutera imbere. Abacamanza ubu niho twagiye kubibona turavuga tuti none ko ariho urwego rw'igihugu. Umukuru w'igihugu ubutungane bugenze nabi niwe babaza. Habure iki niwe babaza. None harabuza abandi bashobora kunganira umukuru w'igihugu bakabazwa. Ku rwego rw'intara rero cyabura amatari. None bura amatari tumwajije wewe ngaho mu ntara yawe ko bavuga ko ubutungane bwase bwabaye ndase nibiki? Ateka tije ntimubimbatse uri bura amatari ukavuga ngo ntimubimbatse ivyo genda mubaze ngo bariya ivyo bintu birabaho ko ubutungane bwitwa gwiki. Mugabo ubu rero twaragiye inama aho bukera mbere twasavye yuko ayo mabwirizwa duhejeje kuyiga twoca tunyarutsa mu ndwi imwe akaba ahejeje kuja mu ngiro hanyuma tuje kubishira mu ntara rero neza no mu makomine. Mu ntara dutegereza kumenya urwego rw'ubutungane rubazwa nde. Abo bavuga rero ngo ndigenga azobibazwa.
ubutungane atari bwiza mu ntara bibazwe. Uramatari niwe wa mbere kuko abene gihugu barenganijwe niwe wa mbere ndayahundwa niwe mwene gihugu akiruka ati je nyamara je ndarenganijwe. Uramatari akabise uburenganzira bwo guhamagara utwara urwego rw'ubutungane mu ntara ati ngwa hano ko ibintu vyasaha vyagenze gute, akumva ko nawe afise ico yishura imbere y'abene gihugu. Ubutungane turazi ko buzoca bukira. Tuve mu ntara tugende mw'ikomine naho uwutwara urwego rw'ubutungane mw'ikomine haba bizi ko abibazwa. Musitantere baramwitura nawe akamenya ati wewe vyagenze gute, tumanuke no mw'izone. Je ndazi yuko ubutungane buzoca bukira. Ingorane zari sindabibazwa ngira ivyo shaka ndigenga. Mugabo nitwamara kubitunganya neza. None ibi vyose kubera iki turiho turabibona ubu? Kubera iki kare uri ndongozi y'igihugu wamenga urose uburenganzira bwo guhonyora ku bandi. Erega umuvuma ntimurondere kuva hande. Uri umuyobozi w'igihugu wewe ukaba urongoye igihugu ugaca uvuga ko urose uburenganzira bwo guhonyora ku bandi, nabo bandi bakavyumva uko nyene ngo niwe yica agakiza. Ngo niwe yica agakiza ngo aho washaka akimu washaka. Abantu rero iyo umaze kwitwa uko ukavyiyumvamwo uko nabo bakavyumva uko, icambere batanguranwa umwe wese ashaka yuko ubu wiwe, baca bagwana rero hagati yabo. Ntihagyuze rero uzubona mu bene gihugu izo ndongozi bose bari mu njyane kuko umwe wese ashaka ko umukuru abo wiwe. Kubera uki umukuru yigejeje nabi avuga ngo je ndica ngakiza mpuwo nshaka nk'impuwo nshaka. Ntiwamenya ko ari ugutunganiriza abo bantu bose. Bisanzwe sinumva ingene abantu babambaza ibibazo jewe vyarananiranye ko umushikiranganje yishura ivyo bibazo. Mu mwaka wahera nafashe ingingo ko abashikiranganje bose bagendera intara kugira bishura ibibazo vy'abene gihugu muri ico gisata cabo. Mwarababonye abashikiranganje benshi baca babwira ngo sango ndagiye ngo buramatara azosigarara bibishura. Umushikiranganje adashobora kwishura ibibazo vyo mu gisata ciwe, no kuvuga nta mugambi agifitiye. Kuko yaba arafise imigambi bagenda akavuga ati aha akugira ngo bigende neza, yashaka mugende n'ubu mubaze ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi uti mbe umugambi wuko umunwa wose nk'ico ufungura tugeze ku bice bingana iki kwijana mu rugendo ko umunwa wose nk'ico ufungura twoba tugeze he kugira tumenye hasigaye ikibuze. Ntibakubwira namba akosa karoro gatoya. Umunwa kuronka ico ufungura tugeze haburi iki? Ntakubwira yibere ngaho n'umumarayika yibere ngaho kandi ukabona n'amakaruvati nyene neza cyane. Umunsi umwe navuze ngo ngirisha inama aba BPA nza mbona ba mama baje bambaye twaturato dusongoye n'imvutano, none hano bajana mu miceri ibyo birato murabijanayo. Nuvuga abo bazi ko ari kunehera ndi umukuru urwego nshingwa bikorwa rw'igihugu rujejwe ni nk'umukomanda kuko abakozi n'abene gihugu bose nawe urimwo. Wewe uri kuri abakomanda kugira babikore biri mu rutonde. Murabaza izabo kugira yemere kurima harimahwa. Narinze kuvuga ko nje kwirondera amatracteur ndahirimire ntimbwira iryo shinge n'igiki ngaho. Ngurumva ngo bidukikije ngo ifa uko ngo ahantu harara igihugu kirimo abantu bangana uku kikaba ari gitoya uku uvuze ngo kuraza nagira wari guca wiga amayeri strategy ingene naho hatorara ho guma haryoshe. Nivyo wiga ukavuga uti mbe none ko mbona abarimyi
bimbura bike, niye strategy nokora kugira bimbure vyinshi. Aho niho uburi muri cya gisata. Mugabo utahazasaha ahubwo ntiyabivuze neza, yabivuze mu mbabarira amatwi, nayo ibiba byo biteye isoni. Muhira tubanza kunywa icyayi n'umukate n'umurete, tugaca tugenda ku kazi. Ushitse ku kazi cyambere ni telefone. Hewe mbega uno munsi dufatira kayi hehe? Urumva watunyoye icyayi, dufatira kayi hehe uno munsi? Ngo hewe ngo hameze neza, ngo hari ivyamwa vyiza ari kuri Calvados. Bahejeje gutelefonana, urumva yashitse ngo yagiye ku kazi. Aho ni kakazi rero navuga, yagiye ku kazi ntiyagiye kugikorwa, yagiye ku kazi ntiyagiye kugikorwa. Itelefone arafa ndazi yuko hari abakadre agenda afise liste y'amatelefone y'ababanza gutelefona imbere ko atangura akazi. Ivyo ndazi ko bariho. Hanyuma barahejeje gutelefonana, ivyo bitwaye isaha, yashitse ku kazi 2:00, agaca bahura hahandi 3:00. Ugasanga ikiyago caremwe, ntagire uharira, nawe simpora ndabibona. Barazobaza abo twakorana ndi ministre de l'Intérieur n'ababuze abo nkoresha, hanyuma nkavuga ngo ngira ndabe mu gisagara igende hahema, ngaca asanga bibereye kwirigara kuri Eden Dirake. Ariko bararya imirete cyane, baza none mwebwe amahera muyakura he gabasha munywesha ivyo vyayi niyo mirete? Bagatwenga gusa ntaco babibona kuko nshitse baciye bampa intebe ubwa mbere. Karibu monsieur le ministre, bazikomeze nkabo. Karibu monsieur le ministre, mbega ufata iki? Tabaraba aho kumaramara. Kubera iki? Ntibari ngaha kuri iyi si, barabi ya nyama wa udi yasigamanitse gusa. Nico gituma bari nyongera umushahara, ntibaronderaga umushahara uva. Ahavuye ngaho iryo rigara rihera 5:30. Uza wumva ngo hewe ngo harageze ko nja gutora umwana kwishuri, harageze urumva ciye ava kuri rya rigara. Aho rero ntituvuze abantu babicaye imbere y'ibiro vyawe. Hariho inkuru imwe yigeze kuba, umuntu yicaye arabatera ikigongo ba secrétaire, umumama baca telefona deje rega ngaha hariho abantu bahamagaye deje, haca hitaba umuhabara wiwe, niwe yaciye afata telefone yitaba. Wewe uri kurondera deje, hitavye umuhabara, bari kumwe muri restaurant, naho yarari uno nyamuntu ndahaza, aca bari we yitaba. Izo ngeso zo tutazihevye, ico gihe umuvuga ngo demire karani. Hariho ikintu namambona abarundi n'abaspecialiste de dernière minute. Nk'ubu hariho abibundiye biyicariye, bazohingera 2039 bagacava ngo demire karani rageze nane. Mumeze uko ntimuzopfa mushitseyo. None ivyo ntimura mubibona. Hari inama bavuze ngo itangura 3:00. Aricara muhira akivyukira 2:00, akabanza nyene akitoraguza utuntu. 3:00 igeze ngo ndacerewe inama, have noge n'ingoga. 3:00 yageze, nagira ucutagura kugira kontaroburu, ukavuga uti mbega hagiye hazobera inama gushikayo hatwara umwanya ungana iki? Ugaca usubira uti mbega ko umwanya ari uyu, novyuka sangapi, noga umwanya ungana iki kugira nitegure, mbe mpejeje, mbe ngize depart. Hanyuma ugaca umenya uti irya nama ibera mu bisanzwe ndavye kuva mvyutse n'amasaha ahari. Uti mbega ngiye ipine ntishobora gutoboka, ugaca wiha marge. Utazi kugira ko ntaruburu, nk'ubumenye uti 2040 dusigaje imyaka ingahe. Muri iyi myaka nzoba nabihejeje, muri ministere yose nari kugenda sanga tableau. Année 1, année 2, année 3, année 4, gushika aho ushika kuri année 15.
aho hari n'umwe arabikora ndabizi ko atari umwe arabikora ndabizi dushaka gutera imbere ariko demiri karanti peyemereja wiyicariye genda gire gatoyi kuko ngaha niho haba hageze ko tuza turisuzuma je naravye kuri bije y'uwo mwaka oya iyi revision tugize amahera azotangwa gukora itariki imwe nararondeye ministere imwe yoba muri petebeya yaravuze iti nsijya karangi ibi biro bisesuke persone genda muraba amabiro ingenasa genda muyarabe ingenasa nta numwe muri petebeya caravuga none aba bantu batazi na maintenance y'ivyo bafise borema bishasha utazi no kubungabunga ivyo wari ufise nasanze ari abantu ari uguherekeza gushika bipfuye imodoka ipfuye akakuma igaca yicara ngaho gushika ibore ntimuzi kugira petebeya ya mbere kwari ukubanza kumaintenance zaki mugayo iyo muriko muravuga ngo droit aki murabambere muvuga iki ihera muga kuvuga uti iyi ni aki turafise iyi kamyonete tuyibungabunge imbere yuko twiyumvira kugura iyindi uzubona hari kamyonete zitanu zitokogwa no ku miliyoni 50 ugaca uvuga uti kamyonete zose zarapfuye tugure kamyonete zitanu amamiliyaride tuzotera imbere gute tumeze uko hariho erega hano ndiko ndakabacumita kugira ngo mufudike mu mutwe ivyo muri yo biriyo vya kera biveyo haze bishasha twatanguye urugendo kandi rero nagira ndabwire ibi ni Imana ibi vision y'Imana ndagira ndababwira ivyo muribuka tukibitangura mwavuze ngo vision ngo y'umukuru w'igihugu ntimwigeze mwumva ko ari vision y'igihugu cya gihe narabihaniza mugabo cyasanga Imana vision iyiha ujya ari imbere y'ihanga hanyuma akayimenyesha abandi nahagiye gisomwa twasomye Musa niwe yahawe vision ati igihugu cy'amata n'ubuki kimeze uku nuku agize arabibakoza batambutse gatoyi gusa baranyotegwa gusa ngo ya vision irihe ngo ya vision ngo igihugu cy'amata n'ubuki waje kutwicira mu bugaragwa hanyuma rero kaya kantu yavuze ko umukoroni n'akantu gakomeye cyane na bene Israeli hagize agakoma mu Misiri ngo twisubire mu Misiri muri yanzu y'ubuja agakomye kose mu Misiri ntimurabona mu Burundi agakomye kose iburaya ndarosa amahera nguri nzi iburaya none ubu yubatse ngaha mu Burundi yo kwanka kuyubaka kweri hariho umuntu yambabaje umunsi umwe kandi yari umukuru yari umushikiranganje ngo rega nawe uraraba ingene wogura inzu ngo iburaya ucanye muri Canada naramuravye biranka ko ndamwishura ndamuraba Yeshuwe niwe turi kumwe ngwe rega ngo onose jamais uwo muntu muri kumwe umuntu aba muri onose jamais muri kumwe jeje tuma yo ndiko ndabwira wama onose jamais ndarosa amahera ndarosa ibakwe nico gituma ushitse n'ahantu uvuga uti ndabiyore n'ingoga onose jamais hanyuma ejo urafashwe yawe onose jamais ruhukira he kunanirwa kwironderera uri umuntu yize ukananirwa ngo mpakange ivy'abandi onose jamais hanyuma mugabo tuze turategera jewe namasubira inyuma nkabanza kuraba ngo ntegere ivyo ari vyo murumva yuko icanyoshe cyane nabize ni umwina kugira umutima muke
ubwo muri aba hejuru ntube ku isi ngo umenye itunga riri ngaha ku isi Imana yaturemeye. Icyo nawe ndakiraba ndiko ndasuzuma ngasubira inyuma, kandi Imana burya ni Imana ihambaye, ariko arabivuga ukozi w'Imana hajya hariho ibyo uvuga ukavuga ibintu nari maze iminsi ndiko. Imana iyo nyene nta itacinyereka ati gasomesha niko bimeze ngo rabashize imbere yawe urupfu n'ubuzima, amagorwa n'amarushwa, ubuzima n'ubuhigwe, hitamwo. Vyama biri ngaho iminsi yose hagiye bivuze Imana yoyo iyagushiriyaho, ni wowe guhitamwo. Abantu rero ingorane bahitamwo ibibatera ingorane. Nani ntubona Adamu na Eva, Imana yabahaye ivyamwa vyinshi cyane, icishiraho ivyamwa bibiri gusa, hajya ntimukoreko. Uruhiro aho Imana yababujije, ahubwo niho baciye bakunda cyane, bita mu mutego. Je bijya ndavyita kubura umutunzi ugateshwa umutwe n'akantu busa, ngo ndakenyaka, ugacugarariza itegeko ukarigarariza neza ngo kubera ukenyaka. Muga wibagiye itugu ufise ko ari ryinshi, nabo bari bafise ivyamwa vyinshi, kuja kunohoke ngo nuko gusa shetani cimubwira ngo hajya ni sawa, ugacuta ubwoko. Kubera iki? Gutima mukwa, umutima muke. Nka twebwe bajya bakurambere mu ndongozi, iyo babona hakiri kare iri tunga dufise ngaha mu Burundi, iyo baribona kare bagaca bavuga bati bane ba mama aya aturirisha niyo tuzotwengeshejo, ngo ndarereke tuje ku kivi dukore. Genda muri abajene uno munsi bariko barimba ubutare, bose bibereye mu minsi mikuru mu mupfuko. Nakijya ni Imana nyene yavuze ati reka ndakwerekesha abantu bawe ntibapfe gutyo urorera. Nkiyo tuvyiyumvira, ariko ni wiyumvire n'abarundi batoye ubwo butare bwa mbere bakabubona, barase kuvuga, baranwinga kabisa, baranuma. Hariho abarundi nk'umuhisi Stani, aho yari kurya karareta ngo twimbe, acagenda ati yikebera kuva mu Cibitoki gushika mu Kirundo ahagira gwiwe. Yafise ishiramwe ryitwa Komebu Festane. Ubu butare kuva mu Cibitoki gushika mu Kirundo gwiwe gusa. Yasize yubakiye igihugu cyacu. Kuri bije ubutare 0 francs. Siko byari bimeze. Umugabo twatanguye Ministre wa bije aravuga ati ubutare buzopfa mwayo, ubu twatanguye ko kugira statistique y'amahera ubutare buzokwinjiza. N'iyo rero bajya baheba bakavuga bati basha twiko dupfa ubusa uko dushonje. Ingo rero twabonye urunyama runini, twabonye ingo ahubwo tuvyimbe tubihingure twese turye duhage. Oya, kubera iki amageragezwa yamaho, twebwe rero twaciye duhitamwe inzira yo gukumirana no gusesa amaraso, duca tuja mu mahano. Amahano mugaragara ndabwire imyaka 70 yaheze, ubu twinjiye turavuye muri amahano. Mu mwaka ndawita umwaka wa mbere, mwaka 2025 utweretse byinshi. Niwo mwaka nababwiye aho Imana yaduhuhiyemwo akantu ikaduhanura iti koranya inzego zige ibibazo by'igihugu, inzego zose ziri kumwe. Kare rumwe rwose byari byanditse ngo separation de pouvoir, urwego rwose rurikorana, separation. Hanyuma Imana iravuga iti hamagara zijya nzego zose zicare hamwe. Twaricaye hamwe birakunda. Uwo mwaka je narasavye ubumwe abarundi, ndabubasaba ndabasavye tugira ikimenyetso cy'ubumwe muri iki gihugu cyacu. Niho
n'amahanga azodutinya azovuga ati b'abarundi babaye umwe ubu ntawe ukibagonda, hanyuma duce tugira amahoro, tugira impore, dushobore kwikorera ibyacu. Amatora ni murabe umwumvikano waranze amatora, aho abantu natwe ari twebwe twaratangaye mugakara imigambwe induru. Hariho iyindi shetani, abakuru b'imigambwe azi yuko abanywanyi arabiwe mu mupfuko ga, aravuga ngo wanyivye abanywanyi. Narijya sibara uri incabwenge, umuntu yize urashobora kuvuga ko abantu ari tashoze ngo yanyivye abanywanyi, akabona yuko abantu ari abafise umupfuko umenga ni itunga ryiwe n'impene ziwe atunze ari abantu. Mugabo ubu narabonye turiko turagira isuzuma ry'ira amatora yagenze, hariho umunyamugambwe umwe yaciye avuga ati je n'ukuri reka kubeshera CNDD-FDD atabi wanje, je narabonye ni kure sinoshikayo ngo nja mvuga ngo abahariya ngo muratora CNDD-FDD. Murumva mwumvikana hari handi ngo abandi bagiye muri kampanye harabagumira ngo baraharaba ngo acabaza ngo mbega ngo hariya ngo umunyepolitiki avukayo ninde, bati ni nakagwemwe ngo ayo majwi aratwara ndayamwebeye. Kubera iki? Ubu twashitsaho twese tubona yuko dukwiye kuva mu kinogo twarimwo turaba iyo tuja. Mugabo uvuze ngo ntakurira ngo tugwe mu kinogo, bamwe bakwega abandi burira abandi bakwega, tuzopfayo gute? Mugabo umwaka habaye ikimenyetso, amatora araba mu mutekano ntangere, abarundi ukabona ko babinezererewe atatasyo iri muri bo, abanyepolitiki ukabona ko atatasyo. Rega ntimugire ntimurabe n'abajya baca bavuga urumva amatora yagenze uko. Twe twarababajije tuti twebwe tubwire biro de vote vyagenze nabi tuhakosora. Nta numwe yakubwira ngo biro de vote. Kubera iki? Ya shetani gumi kubwira globalization vyagenze nabi, tubwira aho vyagenze nabi. Nkaha twaratuye nico gituma tuguma tuvuga tuti kirazira kuvuga ko amatora yagenze nabi ko wumvise amajwi, vuga ko yagenze nabi yariko arakogwa. Wumvise amajwi ngo ko natsinzwe ngo vyagenze nabi ngo baranyivye abanywanyi. Oya, wowe ubonye akantu kabi cukavuga amaradiyo abari ngaho ariko aravuga. Ni ibintu byinshi byahindutse. Kera twumvise abamenyesha makuru ngo ikiganiro n'abamenyesha makuru twumva ingwano, none ubu nagirishije ikiganiro ahubwo kihava kivamwo inama, nticari kikiri ikiganiro n'abamenyesha makuru, yabaye inama tuvana tumeze neza. Nagendeye intara zose, amakomine yose, naratangaye ibintu nabonye. Kugira agenda bereke ko Burundi bwatanguye urugendo, amahano yatuvuye ko intara zose, amakomine yose, narabonye ubumwe ntari bwigere mbona muri Burundi. Mu nama baje gushikirizwa musitanteri bose, bamwe bize n'abatize, n'ayabo mukuru w'umugambwe kera ntiyitaba musitanteri, bashikiriza musitanteri wo mwikomene we wasanga yaje. Abakozi b'Imana ni ikintu ciza cyane, abakozi b'Imana, abapasitori, abapatiri, ababikira, abashehe, hahajadi, bose nkababona bicaye hamwe. Ubwo bumwe gantuze, ubwo nico ni ikimenyetso kinini cyane cerekana ko turiko turagenda. Ubwo ni umwizero ukomeye cyane. Rero nagira nishura umukozi w'Imana hamwe hejuru wumva bavuga nijya nyama, nico gituma uwo hejuru utazokwigera umubona nta umuvuga. Yari ko arondera ijya nyama gusa, nta kindi. Hejuru bamanitse kurya yere bageze kuri yambwa, kubera imbwa niyo yambere ifise umunoho w'inyama, niyo ifise umutima mukibonye nisubira kuraba ibindi byose, iguma kuri yo gusa, nisubira kurarira. Hajya ndababwira ikintu cyambere nabonye kigiturire ni imbwa. Hajya nico itwa mu Burundi bakwisa imbwa uburana ugatsinda. Imbwa iragigiturire. Jari umuntu twahaririye ngo yangwa imbwa ngo wabonye itariyo
ngo wewe urazi ngo nkashiye policier ngo ijya ngo ntishobora ngo kugigiturire ngo ntishobora ngo ntuyigaburira gutariyo ni sawa ntujya mu polisi ayikoresha yapfuye icipfa nayo nta wundi agaruka akayidonda nese kurya igiturire kurya tuhinduke ijya nyama yarakorotse ngaha hasi nimugende muyihijya hasi ega kuronderera hejuru bwese kugwanira ibiti ngo ngira umugambe kugira nce ndonka igiti nce hari ya nyama hejuru yarakorotse ngaha hasi iri ngaha hasi ngo tuyirondere tuyironderere hamwe twese turaba hasi tugaruke ku isi tuvaho hejuru twese kandi bizoca biryoha muga nuko mu kuva hejuru uje ushikucisha ku buhomba busanzeho ntimurabibona umushinga amateka yishije manda ntibamwongere muze murabe ashitse imbere y'abene gihugu ngo nitwa honorable naka wewe twaragutumye wewe warahejeje manda ntitwagutoye kubera ko mutubwira ngo wewe twaragutoye mu kirundi ho baca bavuga ngo nyakubaho umushinga amateka naka ucubaza yatowe mu ntari yiye ngo yari umushinga amateka kera none umva ko ashaka kugumaho nyanga abantu yahejeje manda waragarutse ku isi ashikaho nyanga abantu kubera ko umuvuga ngo nitwa honorable hariho abantu bafise ipete gitwa deje ngo warabaye deje ngo uzoca hose witwa ngo deje madamu ro ministre kandi waravuye mu ministre bijya byose vyerekana kudashaka kuba kuri iyi si ushaka kuguma hariya hejuru none umunsi twageze ababaye abashinga amateka imiliyoni 5 kizoca kiri igihugu none ko bizoshika none kuva mu 2005 dufise abashinga amateka baganiki ariho abashinga amateka zokabana bwikugura kabisa ya telefonye ambwira ko ashaka umubonano ntego ntucu usanga hamwe ku murima atego hanyuma araza nibereye kumwe nawe urabona ufise abakozi barenga 50 uri kurabahisha uri muravugana hanyuma mpejeje nja kurira imodoka ngo ngende ngwereka nije nari naguhamagaye wewe nde ngo yaguhamagara niwe urinde ngo je ngo ndi honorable naka mbona yambaye ibiyebo asa nabi nko kubona uhejeje ku umushinga amateka ugacusa nabi ntuba waramerita guserukira abene gihugu ntavyo wari ukwiye nivyo baguhometseko kuko wewe waserukira abantu udashobora guha impanuro yingene botera imbere ugacuvuga ko waserukira muhe muvyumva abashinga amateka en exercice udashoboye guhanura abantu abene gihugu none waserukira gute ugatogwa wari uri muri commune ntuzeye dufate muri commune Gisagara ugacuza kwibera ibujumbura nguserukira bene gihugu cyangwa userukira abanyabujumbura vuga userukira abanyagisagara cyangwa userukira abanyabujumbura ibi vyose ntituriko turaja mu nzira Imana itwereka mwebwe bari babandi baserukira mbe umushinga amateka aserukira 30,000 ni mwebwe mwari kumenya muti jewe serukira 30,000 reka ndabe ingene two kwisununura ukaba koko imboneza yabo uri umushinga amateka mu bisanzwe uca witwa imboneza niwe batumye uri imboneza yabo none uri imboneza y'amajahe tuze turamenye ingene twohindura ibintu rero turafise ibakwe twaramaze kuronka vision Imana yayiduhaye iyi gisomwa ntimuvuge rero ngo nici mfa gusa ari umuntu aca yimva ngo none iki gisomwa ngo kirimwe inyigisho yiye ijya nyigisho ni vision kukwereka igihugu tugomba Imana arakiduhaye je nashatse kubabwira kugira mubone ico kintu uw'Imana ikunze ikimuha Imana yarakunze Burahimu gushika ari hano handitse ngo mugabo we ngo ntucu gitunga ubunyene ngo kandi abantu bazobinyambukira ngo imyaka 400 ngo kuko gwicaca abanyemori nikizoba kiri monogoza iyo ukoze ikibi mugabo urirukanwa Imana irakwirukana kuko Imana yari yabonye ati hajya ahantu niho haryoshe none hari abanyavyaha gusa ujya murima uravye rero Imana kugira iguhe igihugu nka kijya no kwiba yagukunze yari yakunze Abrahamu
kubera nawe ayikunda. None jenje ndabereka, none ico gihugu Imana yonyene ivuga ngo yamiza kwijisha igitondo n'umurango no mwijoro, kimeze kurya ku Burundi nabwo mbona bumeze nkabwo. Ntireka rero menyesha abarundi babanze bamenye isezerano ry'Imana kuri bo, mubibone. None ico gihugu Imana yakunze ikakigabira uwikunda, ntimwasanze gisa n'igihugu cy'u Burundi? Hari difference mwabonye? Haya je nabashiriye ko bariko baravuga ngo bijya vyamwe bivamwe amavuta meza, ama olive, les oliviers. None amavuta ya mbere kw'isi ni olivier, ayagira kabiri sa ivoka. Kw'isi niyo n'amavuta abiri rurangiranwa, na ivoka na ya olive. Na ivoka na ya olive. Uri kuraraba ivyo bavuga vyose. Je maze kubona u Burundi tumaze gutora muri uwo mwaka gusa tuvuge ibibanza 119 biri mu inzahabu gusa. Ibibanza 119 inzahabu. Jewe nararonde ngira ndabe ko atamabuye y'agaciro dufise. Ibuye gitwa emerode twararitoye, hagima baye ko twagiye gupimisha dusanga niryo. Hajya ubutare buruzuye nuko rutaburondeye, ntari wari bwa burondere. None mwari muzi ko twakwimbisha intoki tukinjiza amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari mu mwanya mutoyi. Nk'ubu ndavuga nti aha mwese zindongozi mwese ubunyene twova hasi tukamenya ko dufise umurima weze muri ubu Burundi, tukabimenya twese tuti tuwusorome nk'abarundi. Ya dolari muri ko muravuga byose ringana n'iryo Burundi. Ega byose biva kuyo twinjije twebwe nyene twisorome. Aho tubonye ubutare tubwimbe kuko ni gwacu, kubera ko tubaga umunyamahanga ni wazoza kubwimba. Je naravye n'amategeko bariko barayakora, umenga bayakoreye umunyamahanga ntibayakoreye umurundi. Nico cyo nabwiye abarundi ntimwebwe aya mategeko n'abanyamahanga, abarundi ngo twimbe dushore, kuko abarundi muzotunga amarundi, hanyuma ibanyi nkuru y'igihugu nayo igira amadevize kugira dushobore kuzana ivyo tudafise ngaha. Mbega ico gitoro cyo ntitugifise kiriho ngaha. Hajya rero igituma iki gisomwa tugisoma no kugira mubanze mumenye yuko umuhoro muwufise mu kwaha, reka kuwuhiga. Umutahe murawufise kandi murumva yuko Imana yaduhaye icikunda igiha abikunda. Ni kugira udaca twumva ko Imana idukunda natwe tuyikunda. Babitubwiye kugira ngo werekane ukunda Imana ubaza gukunda umuntu muri kumwe. Kajya iyo bariko baravuga ngo urakunda mugenzi wawe nkuko wikunda wewe nyene, abantu bumva bigumye. Ukunda ko mugenzi wawe nkuko wikunda. None we wikunda gute? Nshamvuga igenda bicisha hagufi rero. Nshamvuga nti ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda, we wikunda gute? We wirirwa mu busambanyi ukagwara sida, na uriya nka wo ukunda mugenzi wawe ucubandukiza. None wumva wikunda? Wewe wagiye mu busambanyi uca wandura sida kandi wari ubizi ko iriho. Mbwira ingene woreka kuyandutsa ubundi nawe warinzo yiyandutsa kandi wari ubizi. Mugenzi wawe mukunde nkuko wikunda, araba urugero we wikunda ko uca umukunda, nta kindi ntibiremereye. Nasanze mbere bitaremereye. Eka none uzotanga ivyo utagira. Wewe ni waba ufungura mugenzi wawe atafunguye, menya yuko utarya ibiro 5 vy'ibiharage ku munsi, muheko. None ivyo biragoye ko nawe uburiye. Niba buti udafise none umuhiki mukunde nkuko wikunda. Karakantu kari koroshe cyane kubaho nk'abana b'Imana, kuko twabonye ko Imana idukunda yaraduhaye mutahe. Hanyuma rero ku mutwe w'ijambo ngo je ndazi imigambi nabateguriye, si imigambi y'amarushwa, ni imigambi y'amahoro, kugira ngo ndabahe kazoza no kwizigira. Abarundi ayo magume twaciyemwo yaratumye ibikomere dufise ku mutima ni binini cyane ku buryo hari habihebuye ko batazopfa bakize. Yakavuze ngo abana b'Imana baroye he? Ujya ari yamaze gucika inkokora. Ati none baroye he? Nimwihebure ngo nuko twaciye murajya magume.
Yeremiya yaciye ababwira ati oya haheze imyaka 70 muzovayo twe natwe twavuyeyo nico gituma muvyumve neza Imana ntiyari kuduha igihugu ciza nk'iki gitunze nk'uku idufitiye umugambi mubi yari dufitiye mwiza muga twarikwegeye tuwujamwo ntidusubire kwikwegera indongozi zibaye indyarya kubene kubo zirongoye mubimenye nta mugisha tuzopfa turose ahubwo ari hateye ubwo batadusomeye muri Ezekiyeli nyene ngo mwabungere mwe babi ngo mwiragiragwaho kuragira ibitungwa ngo murya inyama zazo aho rero uwiyemera kabisa uwemera Imana ahasomye ntiyosubira kurya gaturire yonezerwa abonye abo atunganiriza bose banezerewe ntiworyama no kuryama haje murazi yuko nshobora kumara n'iminsi 3 ntasinziriye ngo bikunde kubera ibibazo abene gihugu bafise mugabo ngaca nsanga abandi bari kumfasha ivyo bibazo bibereye kwikontware nyene bagataha minwi bayogora n'isaku nyinshi cyane bisuka mu by'abandi sivyo tubona hari uwundi yikoreye uwo muzigo oya tugerageze tube abana b'Imana dukore nk'abana b'Imana ivyo vy'imyidogo twamamwo mumenye ntimwihebure kuko Imana ntiyari kuduha iritunga ahubwo ni muze kandi aha ku mitumbi wanyu niho biri ubutare niho buri ku mitumbi wanyu guverineri Cenda mubona ku gacimbiri wabonyere niho byuzuye ubutare twabusanzeho ahantu twahora duhonyaga ntuze nawe nyene yakuriye agahonyaga ataranzi ko bicaye ku butare kandi bworoshe kwimbagira ngo baza baratanguye narabonye ko baje kuhagendura twebwe rero ko tufise vision Imana yaratweretse ntimuvuge ngo ni vision ngo ni ya Musa iyo bagize vision ahubwo munoho niho ucuza cyane hari umuntu yaciye anyandikira ngo none ubwo butare ko mu butoye ngo hari ukuntu ngo tuzoca tugabura ngo ubona ngo umuntu ngo bufise ngo gaciro kangana iki ngo twumve umwe wese ngo yazotwara hari wanyandikiye uko nyene saravuga mukama wanje we abantu iyo babonye rero vision baca bagira umunoho kandi bigena babwiye ntimutinye kuko muzobona abarundi nyene aribo bariko baragwanya uburundi ivyo muzobibona ivyo ntibatera ubwoba n'abandi byarababayeko genda muse mu gitabo cya Nehemiya yaragize amagorwa kiya kigabane ca 4 mu gitabo cya Nehemiya base ni barati baramuhigira biraburudubi mugabo nticabujijwe ko Yerusalemu yubakwa indani Nehemiya yasanze hari akarenganyo soma kigabane ca 5 akarenganyo mu gihugu kabaye ndase aho bagira baja bene wabo bati none mutabe mugira baja bene wanyu ayi wacu ntabo turiko turagira baja nta mazu ariko aragurishwa ngo namadeni bafashe mu mabanki nta ma microfinance ariko ariba abantu ikibonane none mwari muzi ko bijya ari biki irigijya n'umuvumo Nehemiya yasanze bimeze kujya genda murabe uno munsi ari umuntu agenda kihagira itongo ry'igihugu agaca arikotesha ku bene gihugu sivyo ntibiriho bobanza abanyabubanza ngaha sivyo nama nabonye muri SRD aho umuntu yiba itongo ry'igihugu akarigira gwiwa agaca arikotesha abantu haza agatumba yega ndabibona ndaza aho biri none sikaya karenganyo kari mu kigabane ca 5 mu gitabo ca Nehemiya yasanze abantu bari ko barenganya bene wabo ati none nta kuntu tobasubiza bareke kutubera baja tureke kubarya rero ntihagire umuntu azokwiyumvira ngo tuzogera tutari kumwe n'ikintu ngaha kiturindiriye cyama kihari nama ndababwira amageragezwa ntazoreka kubaho mugaharago umuntu azovako muga bizobaho kabisa aho ntihagire umuntu avuga ngo arera bizobaho mugabo tweni dutori inzira y'ubuzima inzira y'amahigwe tureke gutora ivyo bituzanira umuvumo tuzoheza dushike amahoro
kare jewe ndabaremeshe je nzohashika 2060 ni hirya yejo. Erega n'ubu hariho abamaze kuhashika bakwiye kuza gufata ukuboko abandi kugira badugane. Ntibariho muga ntibemera gufata ukuboko abandi ngo badugane. Arafata amahera agacaja kuyanyegeza i Dubai aho kuba ku Ruyizine kugira aca akazi abandi nabo baduga aca bigisha ati ayo uhembwa fata igice kimwe uciyagura akagurube, aya nayo uciyagura inkoko, ayo yagure gushika uronka n'itongo rikwiye. None ngaho n'umufashije amahera yawe ntaguma ngaho. Bari bafise amahera bicaritse bashitse 2060 garuka mufate ukuboko abo bataraduga tudugane twese turi umwe. Barayanyegeza ndabizi barayanyegeza mugabo mwari mukwiye. Je navuze nk'abadandaza, je naravye amakoperative n'amasosiyete yahora yimba ubutare. Jewe ndiyumvira yuko ayo masosiyete uno munsi bashatse bo kubaka izine runini industry ruhingura ubutare bw'icuma canke kwivre barayafise ndabizi. Nibaje hamwe ko amahera n'ubundi bayakuye mu butare bwacu bayateranye bakwize imiliyoni 100 z'amadolari barabe ko tutubaka ihinguriro rihingura burya butare bw'icuma n'ubwa kwivre na cobalt hanyuma dushore. None hari ingorane iyo izina ntizo ari yiwabo mugabe n'igihugu tukamishira itunga. Abarovyi je murabwira abarovyi burya bose bateranije bonanirwa kugura urwato rwo kuroba gwiza hajya muri Tanganyika. Erega ubwo bumwe nibwo buzotuba dutera imbere. Ntaco tunanira ngaha turi umwe. None rero ko dufashe urugendo turufate tubizi turi kumwe mureme. Imana yaduhaye vyiza iziko iturondera imigambi myiza. None rero mwebwe mwaje kumviriza uyu munsi duteramanye. Imana ibahezagire mwese no kubandanya tuza turigishanya kandi ndazi yuko ntihazobura na batanu bagenda bakize. Ariko bijya bitabo by'imaze kwigishwa ni byiza ko mukwiye kuvyiappropriate. Sinzi ko babizanye ariko n'ubu nk'iki cy'umwaka mu byabaye mu byigishijwe mu kwa gatandatu n'ibi ndazi ko kizoba igitabo ciza cyane. Abakozi b'Imana bigishe bazi yuko ubu buhanuzi bariko baragira mu myaka mu 2060 bazobisoma baca bavuga ngo ivyanditswe bavuze mu mwaka 2021 hanyuma tubone ivyamwa byavyo. Imana ibahezagire mwese. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Holy Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Rumong, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Holy Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour information ou affaires. Téléphone +257 67 88 0 251 +257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse e-mail holytravelagency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse Avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura.